kuko sinumva ingene ushaka kwihakana umwana ukabibwira abantu bose kandi tukicara inyuma y'imyaka 6 tukaza tukubona uraje uratuzaniye bishasha. Je ivyo nari nzi ivyo bintu ko vyaheze kera, kuko yatubwiye ko yiyicariye mu mahoro atabuza abana, afise abana bari buraya, afise n'abandi. Rero ko Rahma yamenye ko atari wiwe ahubwo Imana ishimwe ingene rero bihindukije. Nukuri ivyo bintu turabibona tugatwenga, ariko ivyo bintu birimwo agahinda gakomeye. Rero yahejeje kuba umusazi, yahejeje kuba umusazi kabisa. Rero mutaravye abantu bamwegereye mu muvuzi hakiri kare, yasigaye gato muzomubona ariko ariruka mu barabara, kubera ibintu ariko arakinisha ntazi akamaro inani konsekanse bizozana. Ko uno munsi guhagarara ku marizo sose avuga ngo ndamuvumye, ngo n'abazomukomoka ko bose ndabavumye, arya amajambo araremereye, ariko arica umutima w'umwana. Kandi ubuzima butubikiye ibintu byinshi, ejo canke hirya y'ejo ibintu bashobora guhinduka ugasanga Rahma aramufashije, ariko kwatura amajambo nkajya ku mwana ni ibintu bikomeye. Nuko ubundi Shanel nyene yamaze kumutahura, ubundi ho ivyo bintu vyobaye birebire bikagera kure. Shahidi mwingine ni Diane, naye alishaenda kumuongelea. Mwingine nikawaambia parmi wa rafiki zake wa huyo Shanela. Lopsibite umeze neza. Jendi Diane mugenzi wa Shanela na Mugiro. Je hanini nagomba kuvuga kuri ibintu biriko biripasa ku marezo sosiyo, kubera ari ikintu ndabizi ko kabisa. Rero iyo nayo amango sindamutahura kubera je ndibuka neza yuko muri 2020 rero yaranyitelefoneye ubwiwe arambwira ati ndagukeneye vyihuta, ukaba ufise porogaramu zose uza kujako umpe iminota 30 yo kunyumviriza, kuko ndagukeneye bifise urgence. Ce ndamubwira nta kibazo, nawe mu Gasenyi araza turicara ku kabari ko kuri One People. Rero turavugana n'amajambo nk'3 buratanguye kurira. Namwazana ibiki, arambwira ngo ya n'ukuri ndababaye ibintu inyuma y'imyaka myinshi, uno munsi niho ngiye kumenya ibintu nk'ibi n'ukuri, ngo ndababaye ngo nukuri ndabikubwiye kubera uri umugenzi wanje, ngo kandi nkaba nzi yuko na Shanel abari abagenzi, ariko ngo wicare umutinye. Nambwira habaye iki, ngo uno munsi niho menye yuko Rahma atari umwana wanje, ngo ahubwo ari umwana wa Sefu mutonya wanje. Ukumbiye imyaka yose bariko barankina ngo ngende buraya ndondera amahera ndungika, kumbe ndiko ndarerera mutonya wanje. Namwira ivyo bintu ndabifitiye icemezo ngo 100%, ndabifitiye icemezo 100% yuko Rahma atari umwana wiwanje. Ngo rero ngo ndabikubwiye nk'umugenzi wanje, ngo ukaba n'umugenzi wa Shanel, ngo umumenyeshe yuko ibi bintu ndabizi nabimenye. Afise agahinda nyene, arikumbagaza hasi mu vyondo, ndabura nyene ukuntu ndabigenza. Namubwira izo ngari abantu bakuzi bariko barakubona ngo mafu, arikumbagaza ndamuyengayenga, aremera arafata inzira aragenda. Ikintu ca mbere nakoze tukicishanye na Lorena ncenda mwandikira Shanel, mugenzi burya ndagukeneye tubonane vyihuta, kubera ibintu numvise biraneye n'ubwoba bwinshi. Shanel arambwira ati ibiki, ndamubwira ati oya n'ukuri ngo tuvugane. Baca bazanye na Rahma, namubwira mugenzi burya rero
ahejeje kumwitwarako yuko wewe wamubeshiye imyaka yose uwari yamenye yuko Rahma atari umwana wiwe. Chanel yaratwenze ati sa ni ukuri mu gahinda kenshi ariko ararira ibintu bibaye kuri one people iyo wari uhari wari kumigwa. Chanel arambwira ati ivyo bintu rero ntibabikwibwiriye n'umunwa wiwe. Ndamubwira ego n'ukuri yandondeye arabimbwira kandi yabimbwiranye agahinda kenshi. Chanel yacu arambwira ati ndagutumye n'umubwire rero ivyo bintu atanguye kuvuga nibaze ko ari vya bintu vyiwe menyereye vy'amajambo, ivyo rero birakomeye. Ivyo biba biragiye ngaho. Turahura na Roriro nyuma y'iminsi ati uba urugo rwanje na Liliane rumeze neza, twaramaze kumenya ukuri, songezake kunisumbua hivi, nilishajua kama nililelea Mungu ndo atanilipa, nililelea mdogo yangu. Ewana, mtoto sio wangu tena, nataka na yeye mtoto mwenyewe mnafiki nimwendee mtoto mwenyewe na yeye nimfahamishe kama najua ukweli. Ndamubwira Roriro ivyo bintu zo buriko urababaza umwana. Ati hapana, haiwezekani, mie sina vitu vingi, ndashuka kule chini nimjulishe aikae atafute baba yake, mimi sio baba yake. Ivyo mu nyuma urumva ko yagiye arabimubwira umwana. Rero icanyishe kikandenga nuko kuntu hirya y'ejo ndamubonye ariko aravuga, aragira ama interview. Ndavuga mana yanje, rero ni umusazi, ni urukundo rwinshi, akunda Chanel, vyamunaniye kwiyakira ko bahebanye, ni biki? Kubera amenyereye ko Chanel adakunda kumwishura, amvuga ati ivyo Chanel ntakimaze kumwishura kubera ivyo barabihejeje. Rero yaramaze kuvuga ahantu hose ko Rahma atari umwana wiwe, Rahma yaramaze kwiyakira ko Roriro atari papa wiwe, yamwihakanye. Nibaza rero ko ivyo Chanel ataza kumwishura. Nico gituma je ntumyiyoje, kubera nabonye yuko Chanel yagize ojo yarungitse iwawe akavuga ko je ndicabona, kandi n'ivyo je ndicabona kuko je Roriro twaravyiganiririye amaso ku yandi. Rero Roriro mutaravye abantu bamwegereye mumuvuze hakiri kare, yasigaye gato muzomubona ariko ariruka mu barabara, kubera ibintu ariko arakinisha ntazi akamaro inani konsekanse bizozana. Ko uno musi guhagarara ku marizo sose avuga ngo ndamuvumye, ngo n'abazomukomoka ko bose ndabavumye, arya amajambo araremereye, ariko arica umutima w'umwana. Kandi ubuzima butwikiye ibintu byinshi, ejo canke hirya y'ejo ibintu bashobora guhinduka, ugasanga Rahma aramufashije, ariko kwatura amajambo nkajya ku mwana ni ibintu bikomeye. Nuko ubundi Chanel nyene yamaze kumutahura, ubundi ho ivyo bintu vyobaye birebire bikagera kure, kuko sinumva ingene ushaka kwihakana umwana ukabibwira abantu bose, kandi tukicara inyuma y'imyaka 6 tukaza tukubona uraje uratuzaniye bishasha. Je ivyo narinzi ivyo bintu ko vyaheze kera, kuko yatubwiye ko yiyicariye mu mahoro, atabuza abana, afise abana bari Buraya, afise n'abandi. Rero ko Rahma yamenye ko atari wiwe, ahubwo Imana ishimwe ingene yabihindukije. Nukuri ivyo bintu turabibona tugatwenga, ariko ivyo bintu birimwo agahinda gakomeye. Rero yahejeje kuba umusazi, yahejeje kuba umusazi kabisa.